Hey. Hey. Umeze neza? Sawa. Ndagukunze mbonye hagiye n'amasaha yayo. Nje kuchirika isafu mandagerageza. Hari umukiriya nari mfise nariko ndasenga. Sinzi ko numaze nkaheze nkaba ndakurondera aho wicara. Mejeje canze tuganire twisanzura. Aya n'amahoro. Bosco, amasori ni bosi yarampamagaye. Sari dufite abakiriya benshi kandi hari n'amakomandi menshi. Ndavye biraza kuntwara umwanya utari muto. Rero nashaka ubu uragenda kuko ndabona nugutevya cyane turaza kuvugana kuri telefone. None Serie. Nkuko byama bimeze urazi ko nama nagutoye nka gutahana. Sinza gutora none. Nta kibazo turaza kuvugana kuri telefone. Bebe chunga sana. Nene nyizeye. Icyo kibosi nikizana ibibazo. Ariko ntacyo kari merci beaucoup nakabizi saya. Ya. Nengi kanya manzaniye ngo ndishe kweri. Tweka hari iwacu twamenyereye kurisha bya bipawa. Abihera aba. Ya no kuri disenza ni igipa ikanya ko kunza ni igipawa. Era aba. Kasi tweka hari iwacu ruguru bakunda kurisha igipawa. Igipawa rakita. Yona ikiyiko ikiyiko urakibona nico kenshi usanga imwe niko twabisha cyabonye ngabo mugarega wewe yabera ibintu byo ngahi wawe birayobeye iki kintu menga ni baro Don't none unaku ega menga ni kuhomera mu cuma ari ni amereye mu ntumeze nk'umukunyene indi magisagara birayobeye hera abantu y'umuceri ngenusa reke wati umuceri iba yumye yera derere ariko rabo yuwundi menga ni nkugutumwisha Ebi nk'ukucu. Kizayo batuma umuceri ukora umuntu. Umugabo wagoze. Bitwaje guteka. Mwakoze. Biraryoshe. Papa nawe yanyigishije. Yakwigishije. Hewe. Aha kantu kaboneka amaso yunze guseseka. Nagaheruka kera. Just nimba asigaje n'akandi ucunzanira. Inagaheruka kera. Kariyo. Umva rero abi kinaka akandi kantu nagomba kukubwira. Ujya rero ijya twagihinduye ndashobora kuduka. Koya ko ejo numvise ngo cyangurube yanje iragwaye. Imwe yasigara. Iragwaye gose iragwaye. Nganje hakumpomba ingurube yanje n'amafaranga nayikutse. Kujya nagawa no kuri ndanagusimire cyane ukuntu wanyakiriye ukuntu wafashe neza ngaho ukanyakira yari umuceri usa n'inkugutu nunge yabura n'ubundi ko najya akantu kaboneka amaraso arinze guseseka hama rero Jenega rero ndagushimire cyane ejo
urabe mpagatike nsubire ku gatumba hama unanyishuye nshaka ikibazo nakubwiye. Nuko rero ndagushimira kuba warafashe umwanya wawe ugaheba udukorwa warimo ruguru ukavuga ati reka nje kuraba umuntu twakuranye ku gatumba. Maze kuri ndabigushimira cyane. Si n'ibyo gusa waranakoze kandi kuko hari ibintu wanyibukije ejo naribagiye. Naho warakoze kubinyibutsa. Ego wekere gituma nakwibutse weke yabarakunda kwibagira. Umenga wamize ibintu byirabura mu mutwe. Ubu rero ibikorwa byabaye byinshi nsanga nibagiye utuntu twishi. Burya ni wanyibukije yuko Jenaline mwanditswe ko tucanditswe kandi ko nyine umuntu akagomba kuraba uburyo abitunganya neza. Misango je nayifata nk'ibintu bisanzwe nkumva twaranditswe kera muri ya myaka yahize nkumva nyine ari bisanzwe. Kumbe nyine si bisanzwe. Hama ikindi naco kuri bijya wari wambwiye byo kurima mu matongo yacu. Mbona nagiye kuvugisha Aline ariko novuga ko nta muco utomoye neza novuga no guha y'ukuntu twa twaravuganye ariko gusa ube niwagenda uzorime nta kibazo jewe nzoguha akantu k'agapapuro ego uburenganzira bwo hama ikindi naco ibyo vy'agatike nta kibazo agatike nzokaguha mbere nzonarenza ko tanagakate abintu akora no kurura Imana iguhezagire gose ikongere n'ibindi bizo nk'ibinye nka 5 urumva nka 5 mugabo rero niyakongera ikindi dukina amakaro ngabire kimwe hari Imana izohezagira ariko burya we wakugabira inzu ntiwaba uza kuyororeramo bya bigurube bya wowe yasigaranye mwese nayigurishije nza gukuraba yego ngira bizogenda neza Imana izohezagira. Parfait, kubera gutebeje akambanye keza. Nta kibazo. Ni sawa none? Ni sawa ndashimye gutera. Jeni kwa. Okay. Hamarika twitondora. Nitwa Nene nkuko nabikubujya munsi. Navukiye Igitega. Mu nyuma ndamanuka ni Bujumbura. Ariko nkambaga kumusaga. Okay. Najino je kwiga amashuri. Imana irafasha ndayarangiza. Maze kuyarangiza ndabona ko ntaguma nicaye muhira atacu ndakora. Wazi ko n'ubuzi bw'ubugoye bivanye n'ivyo uba warigiye. Niko kuca ndonka ko ngaha. Ndakora gushika n'ubu rero. Okay, ashante hama nanje nitwa Kezimana no haske. Mba mu Kinindo ngaho hepfo. Hama tufana turabana babiri ndi umwana w'imfura. Mbana ntiteka ndacafise abavyeyi bose. Sister wanje gusa ntari ino ari kwishure muri Kenya. Nibaza ko ari ivyo hama ndakijijwe. Hama icatumye ndagutumako. Ndashaka tumenyane ejo tuba abagenzi. Sinzi ko ubinyemerera. Uya jeni nawe ntitusanzwe turi abagenzi. Ego twara abagenzi ariko ndashaka tuba abagenzi kurusha uko twari tumeze. Okay, kuri gushaka tuba abagenzi. Kuko uravye waranyeretse ubwizigirwa. Hamaje nkoze hafi umwaka urenga ngaha muri akabari. Biga ibintu vyabaye sijya mbere byari bitubayeko. Hari benshi babitworera bikarangira n'amarata baduhaye. Ariko mwe mwaranyeretse ko murabizigirwa. Ndabona ko muri abantu nkwiye kugira abagenzi. Kuko si ibintu vyabose. Si ibintu vyabose ko umuntu yigide n'ahantu atazi nawe atamuzi hamakayazana. Bon, je vraiment nta mpamvu nayo yari gutuma ntayaguha. Nta mpamvu yari gutuma ntayaguha kubera ko nawe byo wadukoreye byari ibintu kwizera abantu muhuriye ahantu mubonye ijya mbere. Si vyabose.
ubishyize mu gaciro we niwe wadukoreye ibintu binini gusumba twibyo twagukoreye uzi nkagiye uvuga ati bafate bagaca batumara amazi ntitwari kuroga naho duce byari bisanzwe kuko nabibonye ko mutari nka babandi ariko Imana ishimwe ko watwemereye tukagenda ama tukari hape bagize neza kandi je ndakunda abagenzi simba sinokwanga ko tuba abagenzi sezedi bana bakunda abagenzi kandi nayisabye iyo abisabye ariko nanjye ndagiye kugira umugenzi muremure rijya mbere umugenzi w'umukobwa muremure ego kandi uri namwizaga ujya munsi ngira akorera amafanta menshi sinakubona neza akoze cyane baramutse kubikubwira bareka kubivuga mpise rimwe mu kabari ngira kano kabari kaniramo abantu benshi kubera wewe oya nuko nyine usanga babasanzwe bahamenyereye okay none gukora mu kabari birakorohera uri umukobwa menga abakobwa bakora mu kabari babahinda ishusho nivyo babafata nabi ariko twebwe nitwe tuba tuzi ico twaje kurondera abantu bariyumvira vyinshi ubwe n'ibi ariko nyine tukora ubima amatwi kuko ufise ico waje ugamije gushaka rero ntaco bitwaye n'ukuri wow shaba ufise ubwenge kweli nabirenze ego amakuru y'iminsi rero amakuru y'iminsi myiza turashima namwe natwe ni sawa twari tugukumbuye natwe nuko ariko nta mutima mubi ni ubuzima umuntu aba yiruka mu tunaturi abandi barihe ko badakomanura oya umugabo ari ku kazi nora nawe sinzi ahantu yakubitiye aho kuri gute amakuru ya mama burya amaze iminsi tutabana ariko arakomeye yaragiye mama yaragiye arasubiye amutwara tuba wararetse umuntu ukunda arakuba impande urabona mama yari umuntu amenyereye gukora cyane udukorwa twinshi kurima rero burya iyo umubiri we wamenyereye gukora ugaca uguma wicaye nkajya muhira byaramubangamira ngera niyo mpamvu yashimye kuva hajya asubira hamwe yabo gusa ameze neza muga yarasezeyeho je yaransezeye gusa yagiye abera atari hari canke yabereye aramugora biba ngombwa ko akora amezi hakiri kare mukuri ibyo ntabyo nzi ntiyabimbwiye narumvise ko hasi no kuja kw'ishuri nora yarambwiye yego jewe sinashimye kugenda gutangura bushasha kandi nanje hari ubundi mwuga nari nsanzwe menyereye cyangwa ati aho gutangura bushasha reka mbandanye ibyo nari nsanzwe nzi yego niyo mahitamo naciye mfata basi waramubwiye abera kongereza umutahe ahubwo yarabinsavye amfashe ngira atiriye iwanje ariko naravyanse kubera ko mfise imyumvire y'iwanje sinzi ko ari mibi canke myiza jewe nshaka kuzoshika ku bintu bikomeye arije ndabyishikanye ko atawundi muntu arinze kumfasha okay ntama nibakenera ubufasha ndahari ku bwawe uzombwira ibyo bintu guma bisosa zoguma byuhaca heri kashare gaji nahora no handi hariya nageze no ndayirondera ndayibura gusa nyine nasanze kano kaji kino kararyoshe baba rero naguteje bagira wigiye ya nta kibazo nta nukure naringiye ahubwo imodoka yanje maze imisi iri muri garage rero naringiye kuraba uko bimeze ubu ya echa kinzanye nanje kuko kumara mwagwaye kandi cyane araremvye rero gira icukoze kwiki ariko vraiment atari ukunigenza ko aha mwaravye ahantu hose mubona ntandi mwakura amahera yo kumuvuza atari ngaha nagada nenda kubaza
karashize ngana imitungo yo ngaha yose uyikomereze amamiliyoni n'amamiliyoni yo ngaha wabuze mwana kuvuza muri muna wiwe none imitungo itumariye iki none bashaka kumarira iki wowe ninde arazi wawe kuza kubaza imitungo y'urya mugabo wawe umva rero ndakubwire nimba uzi neza ko misi yose uzoza uraza ngaho uza ngo n'ibyo bintu by'amatungo ico kirenge uhonyoje ngaha kibi cyanyuma mugabo niyumva uje kundamutsa aho n'amahoro ndaguhaye karibu Adeline ku mitungo sinzoguha agahenge hama wakoze kunzimana nukuri mwakoze kunyakira ego abandi nibazi zo kuba ndamukiriza je ndabona ico gihe ngo ngende karibu kandi gusa ntuse kwinjira ko tugukumbura nk'uko hose oya nzoza ndagerageza akanya kabonetse sawa kadaje bye meze neza ego isawa yego abakorera ku mwanya kuri ndakwemera turanyarutsa nenda kuzimana oya ndiko ndihuta ahubwo mbarira kugira ngo dukoreshe umwanya umpamagariye nta kibazo reka renda kuhera icyo ndaguhamagariye uyu muntu wahunze niko ndamubona uyu mudamu ushaka ko mukundana nimwamara gukundana utuma kwizera niyamara kwizera azoba ari inzira yanjye gushika ku cyo nkeneye dukoranye igihe kinini jewe uranzi ibyo akazi gato cyane n'ibisumba ivyo ndabishoboye ahubwo ikibazo wewe uzompa ngahe ndabikoze ufite amafaranga ntugire ikibazo asa dukoranye iminsi myinshi kandi mpemba neza we ntugire ikibazo gusa ku mahera idiri nk'izo je ndazishoboye cyane ariko umukobwa kugira kwizera hari ibintu bimwe bimwe utegereza gukora amafaranga yo kumusohokana kumutwara ahantu ibyo bintu urumva kandi bitwara uburyo ayo mahera bizotwara azova kuri wewe ntazova kuri jewe nakubwiye ko ushaka amafaranga ntugire ikibazo ikintu cyose ukeneye cy'amafaranga uzombarire cyo gusa icyo nkeneye nuko idiri yandicamo sawa okay sawa mpa adresse yiwe mu mazina yiwe ibintu byose bimuranga kugira ngo ndamwigeko nzogende nzi neza uwo ari we menye n'intege nkeyi ziwe ibisigaye ntaco nzobikora yayose zikiboneka yarazi zari zigisumika baho hamwana wakoze kuza kondaho nawe wakoze kuyakira pe bane ndahakumbuye yego mbese niti mwarayikoresheje barayikoze kitafisha ya ni matara haru hamwana warasubise ndakurengeje ngaha nawe nta musi numwe wigera undenza ngaha nta na rimwe yangana hari utuntu ariko ndakora hariya mu nzu sawa ntakundi ko taco nakugira ahubwo ndashaka no kurinda gusabe wigore kuri bimwe nagusaba yitwe ntihera utaje vuma ngo tubane sivyo mama wanje bijya bintu sinavyanse ariko biragoye burya namye ndiyumvira ngene nogenda nkabwira Bosco na Aline ntije ngomba ngende kuba kwa Adeline ndavuye ngaha n'ingene nyine banyereka ko bankunda ikintu kigoye ngene kibasigurira narawura umuntu akuze urarengeye kubaza utubazo nk'utwo washobora kubabwira yuko wabishatse cyangwa ko ari amahitamo yawe ntacyo bakubwira icyo kintu nibaza ngo kiroroshe nigitse ngo nkenyura ibintu vyinshi ico kweri bwa bwana ariko kandi ndagukunda nzobigerageza
none kuri kiwumva cane washaka kunoza kuba ngaha icya mbere ndagukunda urabizi eh icya kabiri naco ni uko amatunganje yose nanditse kuri wewe